Turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 14 mu kakaro umwaka wa 2021 mwakoze mwe mwese mudukurikirana mu makuru ya televiziyo Renaissance ayo twabateguriye aza kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Abantu batatu nibo bamenyekanye ko bagandaguwe mu ndwi iheze. Umuharirige iteka ukamenyesha ko habaye n'ayandi mabi ukanasaba leta gukingira abanyagihugu amabariko arakogwa n'imigwi y'abicanyi. Umukuru w'igihugu ngo arafise uburenganzira bwo gufata ingingo zose zishoboka zo gukingira abanyagihugu mu gihe bibaye ngombwa. Muraza kumva Emmanuel Nkengurutse murano makuru. Ingingo y'Ibanki y'igihugu BRB yo guhagarika ikoreshwa ry'amafaranga y'agaciro mu Burundi ngo ni nziza kuko bishobora gutuma amafaranga adata agaciro cane muraza kumva Faustin Ndikumana ingene abisigura murano makuru mukanya nido. Mu makuru ajanye n'agateka kazina muntu abantu batatu nibo bamenyekanye ko bishwe muri abo babiri bakaba baratowe ibiziga abandi batatu nibo bafashwe ku nguvu cyo kimwe n'abandi 9 bahagaritswe hadakurikije amategeko. Ivyo bitigiri tubisanga mu cegeranyo c'ishirahamwe Ligue iteka gisohoka burindwi bivugwa na Emmanuel Nibizi icegera c'urongoye Ligue iteka. Iryo shirahamwe risaba leta gufata no guhana abakora ayo mabi. Muri ico cegeranyo cyo kuva ku igenekezo ya 5 gushika igenekezo ry'11 uku kwezi umwaka wa 2011 hibonekejwemo ihonyangwa ry'agateka zina muntu ukukurikira. Abantu batatu nibo bamenyekanye ko bishwe, muri abo babiri batowe ibiziga, abantu batatu nibo bakorewe bimwe bita byo gushurashuzwa canke amabi afatiye ku gitsina. Harimwo umuntu umwe yakubaguwe bimwe bita torture nawe n'umukenyezi. Harimwo umuntu umwe yanyurujwe arahagarikwa n'abasirikare barabura irengero. Nabo akaba ari umunywanyi w'umugambwe SNL. N'abantu 9 bahagaritswe bitakiye mu mategeko bimwe babita arrestation arbitraire. Mu babikoze harimo cyane harimo abapolisi, abasirikare bagwaruka gwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bita imbonera kure. Harimwo n'abajejwe intwaro. Hanyuma kandi ico kiganyo kiragaruka ku bindi vyaje bihungabanya umutekano navyo bigatwara ubuzima bw'abantu. Umuhari agateka zina muntu ukaba urangije wiyamiriza ihonyangwa ry'agateka zina muntu aho ukudahana kuguma kubandanya, ukaba usaba yuko hana uwo wese yagirizwa mu makosa bakagira amatohoza yagirizwa ivyaha kandi ataguhengama kubayemwe. Kuri ayo mabi ariko akorerwa abanyagihugu ibwirizwa shingiro ryo mu mwaka wa 2018 riha uburenganzira bwinshi umukuru w'igihugu ku buryo Evariste Ndayishimiye ashatse guhagarika ubwicanyi bukorerwa abatavuga rumwe na leta mu Burundi ivyo shoboka. Uwo n'umwihwezo wa Emmanuel Nkengurutse yahoze ari umukenguza amateka. Uwo munyapolitika akabona ko ahubwo umukuru w'igihugu ashobora kuba ari wadafise ugushaka gukwiye ko kuhindura ibintu. Tumukurikire. Agatotezo karabandanya kuba ex FAB abasenel n'abandi bose batari mu mugambwe CNDD-FDD, kandi gatotezo kabi gushika naho bishwa bakanyuruzwa bakabura irengero. Ako gatotezo rero gakogwa kandi Perezida Ndayishimiye yaratanze icizere nukuraba yuko Perezida Ndayishimiye afise ubushake bwo kurangiza bijya bibazo by'agatotezo byo guhagararira abarundi bose no kubiraba yuko kabisa afise ubushake. Perezida Ndayishimiye cyane uravye iri bwirizwa nshingiro ry'ibihumbi 2018
CNDD-FDD yishiriyeho riha ububasha bwinshi cyane umukuru w'igihugu rero abishatse ibintu byohinduka bigahinduka bikaba vyiza abantu bagakingirwa leta koko ikaba umuvyeyi wa bose itunganiriza bose ikabakingira nkuko kwa gasore injungu yo kwikukira yabivuze turacare mu kwezi ko kwikukira abishatse rero yobikora sinzi rero yuko wewe bijya bintu bivuga kugira ngo ashobore gukwega ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya n'ibindi bihugu n'andi mashirahamwe yarasanzwe afasha Burundi bahagaritse imfashanyo kugira ngo abahe icizere abahe message bagaruke gufasha Burundi arabivuga bikaba vyiza tukavyishimira twese tukabona ko vyo bari vyiza ngira ngo rero ashobora kuba ari ivyo mu bundi buryo hari abantu bavuga ngo wape ngo nta bubasha afise ngo arebo ubundi mugwi ukomeye gusumba oya sivyo umukuru w'igihugu afise ububasha bwinshi bukwiri muri rya bwirizwa nshingiro abantu bakora amakosa arabazi abasoda bakora amakosa n'abapolisi n'abantu bakora mu iperereza n'imbonerakure batoteza abantu arabazi ni kwereka atabakura ni kubera ikibasa atabakura ni kubera atabwira inzego zishinzwe gukurikirana ivyaha abashikiriza amanza procureur general de la République irakurikirana wewe kuko ashinzwe guhagararira iteka n'iterambere ry'umurundi wese ahagararira amategeko y'igihugu ahagararira umutekano ahagararira l'ordre et la sécurité ivyo bintu rero akwiye kubikora areke novuga gusasa ko akarima abantu uwo yahoze ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse aganura umukuru w'igihugu kwitandukanya n'uwo yasubiriye niyemereye kuba samuragwa ubwicanyi bwakozwe ku ntwaro y'uwo yakoreye mu ngata kuko ataruko bitebuke ubwicanyi buba azobubazwa n'ubunyene dusubire dukurikire uwahoze ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse ikindi umuntu abona nuko i politike iyo wasubiriye yakomejwe kuko nta gitandukanye mu ngiro mu majambo ego abagerageza kuvuga neza ariko mu ngiro ni ya politike y'imbere yo yasubiriye yakomejwe sinzi rero ko bimugora kwitandukanya n'ivyo yakoze ariko rero ico no umuhanuro ni umukuru w'igihugu afise ububasha bwose kugira ngo umuntu akorera nabi umurundi amuhane amukure muri ayo mabanga kuko ntaba kiyakwiriye kiretse niyo abagomba kutitandukanya ariko kabisa burya n'umugabo yitwa gutya ko yasubiriye ari undi mugabo ico no muhanura akwiye kwitandukanya agakora nk'umukuru w'igihugu koko aserukira abarundi bose ntakore nk'umukuru w'umugwi nivyo asanzwe ari umukuru w'umugambwe CNDD-FDD mugabo iyo yitoje agatogwa akaba umukuru w'igihugu sinzi ko yatowe mugabo niko batobare ko yatowe kandi tuca tubifata ko ari umukuru w'igihugu do fait agomba kutaba umukuru w'umugwi mu gifaransa bavuga chef de tribu wewe rero agomba kwitandukanya akaba umukuru w'igihugu umukuru Sebarundi kujya bivuga ntago meyita ikintu bise samuragwa ikintu twara tucumva ku mwami kuko samuragwa ntatogwa n'abanyagihugu nahajya nyene n'ikintu citwa gukoresha ururimi na abidorangaje samuragwa n'umwami yavuga ati uyu ni wazonsubirira uwo mwami rero ntiyatogwa yavukana imbuto none yo basamuragwa gute yitwa ko yatowe n'abanyagihugu bose ntabe rero samuragwa nabe Sebarundi ahagararire iteka ry'abantu bose ataravyo ingena basa iyo bapfa imigambwe yabo kuko niryo banga afise ahandi azobahemukiye Burundi azobahemukiye ibwirizwa nshingiro
kandi ivyo nk'uko wenyene yabivuze azobibazwa kuko harya ibintu bibaye mu rugo rwa kanaka bibazwa kanaka. Mu gisata c'ubutunzi ishiramwe Parseme rirashima ingingo yaraye ifashwe ni banki nkuru y'igihugu aho isaba kwikoreshwa mu Burundi ry'amafaranga mva makungu mu bijanye n'amasezerano irihwa ry'ibidandazwa n'akazi bitacemewe. Faustin Ndikumana rirongo yati iyo ngendo izofasha cyane kugira ifaranga ry'u Burundi ntirite agaciro nkuko vyabaye mu bindi bihugu nka Kongo icitwa Zaire hamwe na Zimbabwe aho amahera yabo hageze igihe adasubira gukora. Tumukurikira. Mu bisanzwe y'amafaranga dukoresha inayo bita monnaie fiduciaire afatiye ku cizere ubufitiye iryo faranga mu gihugu kugira rikore hama kandi iryo ifaranga ry'igihugu niryo riba rikoreragira ico bita moyen d'échange gufasha ibijanye n'urudandazwa mu gihugu hagati. Urumva rero byarakunze gushika nko mu bihugu muribuka vya Zaire kera amahera ya Zaire yataye agaciro abantu basire kwizera ugasanga abantu bose bashaka gukora urudandazwa mu madolari mu mahera yo hanze kandi bari muri Kongo nyene. Nibaza reko EIBR bivuga iti mu Burundi ariko barakorera mu Burundi bakoresha amafaranga y'amarundi mu bijanye n'urudandazwa ariko barakoresha hanyuma ayo madolari nayo agakora mu gihe ari ibintu biri kuragwa hanze canke arabagwiza tunga baje bavuye canke ingenzi. Mu bisanzwe ingenzi zije basupoze yuko ingenzi ziza zigashika zivunja amafaranga aho zitegeza kuyavunja hama nazo nyene ziriko zirakorera ibikorwa ngaha mu gihugu zigakoresha amarundi. Ni ukuvuga yuko nta muntu rero arekure kuvuga ati ngiye kugura telefone ngiye ntwara amadolari ndayigura telefone canke ati bavuge bati we upangiye inzu umuntu ugira urihe mu madolari nkuko umenga uwo muntu aza kukujuza amadolari nyene kandi ari biriko birabera ngaha mu gihugu. Kumbure mwashaka kubivugana para amadolari mugabo ikaba ari ekivara mwe mu muzigene mu yahana mugabo akavuga ati iyo transaction ubwo rudandazwa kubera mu marundi. Ni ibintu bijware kugira bakingira ico bita confiance y'iryo faranga ico riba ririko rirakora mu bijanye n'urudandazwa. N'ibyo bashaka kugira bakingire icizere c'uko ifaranga ry'u Burundi ari ryo ribandanya rikora ibijanye na moyen d'échange nuko uruja n'uruza rw'ibidandazwa bariko rirakora kuko hari aho ibihugu vyarege ugasanga nko muri za Zimbabwe ugasanga amahera yaho ntakiri karakora ugasanga idolari ryahindutse irikoreshwa bisanzwe no umuntu agiye gusuma mu isoko. Ivyo rero nibaza ko ari ibintu bisanzwe kugira bagaruke ku nyunga benizo. Gukomeza umutekano ku mipaka y'u Burundi na Kongo ugukomeza imigenderanire mu vy'ubutunzi ni bimwe muri bikuru vyaganiriwe hagati y'abakuru b'ibihugu uko ari babiri Evariste Ndayishimiye na Felix Tshisekedi. Inyuma y'umubonano wabo bakaba basohoye itangazo rivuga bimwe mu vyo bashitseko. Kurikira agace k'ijambo rya Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Je suis heureux d'être à Kinshasa aujourd'hui pour assister personnellement à la signature des accords qui vont, j'en suis convaincu, redynamiser nos échanges commerciaux, sociaux, politiques et diplomatiques. Nos relations d'amitié et diplomatiques étaient déjà excellentes. Avec ce nouvel élan, elles s'amélioreront davantage. Nous avons convenu de collaborer sur le plan sécuritaire, surtout à nos frontières communes, terrestres et maritimes, pour éradiquer les forces négatives qui ne cessent d'endayer nos pays et de saboter le développement socio-économique. Au-delà de la sécurité, nos deux pays collaboreront dans le développement d'infrastructures qui amélioreront la qualité de nos populations en les propulsant vers le chemin du développement. Et en effet, en construisant le chemin de fer qui reliera la capitale politique du Burundi à Kindu, en passant par la capitale économique Bujumbura, Uvira, Bukavu, Kamituga, le Burundi et la RDC auront accompli un très grand pas en avant vers le rayonnement socio-économique en améliorant la libre circulation des biens
et des personnes. Ku ruhande rwa Felix Tshisekedi yarashimye mugenzi we kubona yaragiye gutemberera ico gihugu akaba yaranamwemereye ko agiye kuvugira Uburundi kugira ngo ibihano biremereye leta yiwe bifutwe. Kurikira nawe nyene agace k'ijambo yashikirije amasanamu tukaba tuyakesha televiziyo y'igihugu ca RDC. Nous sommes dans cette région-là en proie à des scènes de violence dues aux nombreux groupes armés qui pullulent dans cette région et qui commettent énormément d'abus, mettant à mal la paix et la sécurité de nos populations. Et il était donc question de mettre en commun nos forces, nos énergies, mais également nos intelligences pour arriver à éradiquer cela et à ramener une paix définitive qui amènerait à son tour la stabilité dans la région. Le Burundi est sous sanctions internationales. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées. Mbere yo gusozera ano makuru abakinyi 23 b'umugwi intamba mu rugamba batarenza imyaka 23 baraye bamenyekanye. Aba bakinyi bakaba bashikirijwe n'umumenyereza w'uwo mugwi Jimmy Ndayizeye. Iyo higanwa rya Sekafa rikazotangura ku magenekerezo ya 18 gushika ku ya 31 Munyonyo mu gihugu ca Ethiopia. Urundi bukaba buri mu mugwi wa Ethiopia hamwe na Eritrea. Bukazokina urukino rwa mbere kuva itariki 21 Munyonyo buhura n'igihugu ca Ethiopia. Ningaha duciye dusozerera ano makuru. Mwakoze mwese abadukurikiye naho kwisango rindi mugira amahoro wanyu.